tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Amen. Bwati kurangiza neza ni inkuru yanje. Kurangiza neza niyo nkuru yanje. Kurangiza neza niyo nkuru yanje. Mika 7:8. Ewe mwansi wanje, ntaco unyitamba hejuru, ninatemba nzovyuka. Banzu ndindire. Sinzi ikintu ubona wo kwita umwasi wawe uno mwanya. Vuga iri jambo nkamika, vuga ati ewe mwasi wanje, ntaco unyitamba hejuru. Ndabonye abantu badafise umwasi numwe, basi fumbwira Satani. Vuga ati ewe mwasi wanje, yacu unyitamba hejuru. Ewe mwasi wanje, yacu unyitamba hejuru. Akaba ari ingwara, akaba ari ubukene, akaba ari icyaha, akaba ari kunanirwa, kibari ati ewe mwasi wanje, yacu unyitamba hejuru. Kubera iki? Nyumviriza ngaha. Ninatemba nzovyuka, ninicara mu mwiza. Nimba ari ijambo ribabaza umwasi ngiri, nukumutangariza ati wa mwasi wanje, yacu unyitamba hejuru, kuko ninatemba uzibintemvya mbwa ntuzibimpagurutsa. Wowe ushobora kuba ukuboko kunshira hasi, mbwa ukuboko kumvyura kuri ngaho nyene. Ewe mwasi wanje, yacu unyitamba hejuru, kuko ninatemba uhoraho azomvyura. Katamantarabaya. Vuga ati ninatemba uhoraho azomvyura. Ninatemba uhoraho azomvyura. Nao tembe betangabo 10 kuboko kw'imbabazi z'Imana kuri ngaho kugira kukuvyure. Haleluya. Vuga ati ndi determine negezwa kurangiza neza. Ndi determine negezwa kurangiza neza. Peu importe ama obstacle, ndi determine negerezwa kurangiza neza. Kurangiza neza nta gihamana birimo, barabitegura. Uraba determine ukavuga ati ndatemba mvyuke sure mbandanye, nebe mvyuke sure mbandanye. Kurangiza nabi sindavyemera. Kataraba shakataraba riba sobra hakata. Vuga ati ntegerezwa kurangiza neza. Sindi ngene urugo rwawe rusa, mbwa utegerezwa kurangiza neza. Ibwira ati ntegerezwa kurangiza neza. Pepoti ngene bisa uno munsi, ntegerezwa kurangiza neza. Sindi ngene amashure yawe ubu mwinjiye muri deuxième trimestre. Sindi ngene nako murayirangiye. Sindi ngene amashure yawe asa. Mugabo ibwire uti je ntegerezwa kurangiza neza. Pepoti ngene bimeze, ntegerezwa kurangiza neza. Ni determination. Ndabashingire intaye imwe ndi ku ntebe y'ishuri. Narayobewe ibice bibiri ndi mu mwaka wanyu. Hama cha ndicara ahantu. Baruma determination ikintu gikomeye. Ingene wita iherezo ryawe ni ikintu gikomeye. Ndicara ahantu ndibwira ati umviriza. Ego ndabibona ko nayobewe igice cya mbere ni cya kabiri. Mbwa ivyerekeye kurangiza, ntegerezwa kurangiza neza. Bano Imana nushaka kwibaza ubuzima nabayeho muri iyo misi. Abandi baraja kuryama, nari muri internet. Abandi baraja kuryama, nanjye nkajya mu ishuri. Niga ikaye yose gushikaho vyose ndabiririmba ku mutwe. Harakeze aka exercice nakunda kugira, nkafata ikaye nkayihereza mugenzi wanje. Nari namubwira nti urupapuro rwa mbere. Ngaca mvuga titre, ngaca mvuga urupapuro rwose rugahera. Nkavuga ati ku rupapuro rwa kabiri
narabiboroka nkaboroka nibiri kuri page ya mbere nibiri kuri page ya kabiri. Mbwa ivyo vyazanywe niki? Ubushobozi bwa determination. Utegerezwa kwibwira ati kurangiza nabi sindavyemera, pepo ingere bisa ndase kurangiza nabi. Haleluya. Utegerezwa guseka n'ama challenges yose muzohura gushika urangije neza. Haleluya. Vuga ati mwasi wanje icyo utazi nk'uko hari ukuboko kurindiriye ko ntemba kugira kumvyure shishikare. Umunsi umwe Eliya biriva ngo yarahuizwa n'urugendo umunsi umwe, hama aja munsi y'igiti yisabira gupfa. Arabwira Imana ati Mana, ndaruhijwe n'urugendo sinduta basokuru ndeka nipfire. Imana iramuraba ati Eliya, namwe wopfa muri yo eta wobuhejeje nabi. Ati kandi sinifuza guheza gutyo. Biriva ngo Imana ikimurukiye umumarayika aramuvyura ati Eliya, vyukuje kuko urugendo ruracari rurerure. Nanye ndakubwira ngo vyuko fungure, urugendo ruracari rurerure. Yaco wisabira kurangiza, yaco wisabira kubivamwo, yaco urondera akamoye de sortie. No ba determine. Ibwira ati pepo ingere bimeze ndafungura ndonka inkomezi mbandanye. Eliya ngo acaravyuka arajya, hama ahejeje kurya muga indya z'ijuru ziraryoshe ngo yazigendeye amajoro 40 n'imisi 40. Ingari y'umuso zitegeza ko zitaringa z'umubiri. Nashizo njya mu ijuru ziracyahari. Ngo arajya ngo cyo bigendera imisi 40. My Jesus. Yumva energy. Umuntu yagomba apfe, umuntu yakasaba gupfa, acha yumva inkome zishashe ziravyuse muri we. Yumva yo bandanya, yumva yo fata ikindi gisagara, yumva yo gwani yindi ntambara, yumva yo saka kuvugishwa kandi. Umuntu yarageze hano avuga ati ndabivuyemo. Haleluya. Vuga ati ndashishikara ndabandanya gushika mfashe cha kindi cyatuma nanje afata. Reka tujane hariya muri Luka umesome 30 mikenye aha ngomera ha simbataze gatonya cyo dusenga. Luka igice 10 somera ku murongo hera ku murongo wa 30. Yesu aramwishura ati habaye umuntu yaravuye Yerusalemu. Habaye umuntu yaravuye Yerusalemu ariko aramanuka agiye Yeriko. Agwa mu bambuzi. Agwa mu bambuzi. Baramukoba. Baramukubita. Barigira. Basiga ashigaje gatonya agahwera. Ndakunda Imana ko atapfuye. Ngo basiga ashigaje gatonyi barigira. Aho ndaza kwashika. Hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira. Amurengukako amubonye aca iruhande. Kandi n'umurewi ahashitse agira kuno amubonye aca iruhande. Maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongwe. Haleluya. Aramwegera amupfuka inguma, amusomoza amavuta yerayo na vino, amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramugwaza. Haleluya. Bukeye agoborora idenariyo 2 azihanye n'indaro atumugwaze, kandi ivyo uzotanga byose birenze ivyo ninagaruka nzobikwishura. Urakoze cyane. Nagomba nkoresha kakararo kya simbataze ikigwa hama dusenga. Bibiliya ivuga umuntu yavuye Yerusalemu aja Yeriko, ariko aragenda biva ngo ahura n'abagizi ba nabi abambuzi. Ikintu cya mbere yahagurutse afisi yagomba kuja kuri uyu mugabo kurangiza neza urugendo rwiwe kwari uko ava Yerusalemu agashika Yeriko amahoro. Mugabo arahaguruka ivyerekeye ingorane za kuba mu nzira ntiyaziteguye. We mu vyimviro vyiwe
yumvira ati je ngiye Yeriko, kandi uvuye Yerusalemu ugiye Yeriko yagenda nk'umanuka gutya, hama aragenda ageze mu nzira hatangura kwitamwo ibintu atari yateguye, hazamwo abagizi ba nabi, abambuzi. Ikintu cya mbere bagize baramufashe baramukubita. Imbere yuko ushika ngaho nagomba kubwire ko umuntu wese afisana ari karaja, nagomba kumenyeshe ko ama obstacle kuza gushikira kuraja ayo nuzoyeshapa. Praise God. Umuntu wese avuga ati mvuye hangiye hajya, igihe cyose ufisana uri kuragenda umwasi, hamari abambuzi, hamariho abantu cyangwa reka mfate ama obstacle akubuza gushika iyo Imana yakubwiye gushika. Mugabo rero ikintu cya mbere ngaha ukwiye gutanga urugendo ubizi. Ikibazo hari igihe umuntu yumvira ati jewe ko ndi kumwe n'Imana nta kibazo na kimwe tuzokwigira duhurira mu nzira, hama gaca badesi ahuye n'icyo kibazo. Ngarago mbanda kumvishe ko nibisigura kutari mu mugambi w'Imana kubera wahuye n'ibikubroka. Amen. Umugambi w'Imana, kuri mu mugambi w'Imana nibisigura ko utazohora na challenge nimwe. No. Birashoboka ko ushobora kuri mu mugambi w'Imana mbere uri mu nzira y'Imana hamugahura n'ibintu bikubroka kugira ntushike aho Imana yaguteguriye. Ariko ndakubwira ikintu kimwe, ndakubwira ni fightinga kandi ugwane n'amablokaje yose akubuza gushika aho uzoshika. Uno mugabo yagurutse yigiriye Yeriko, hamaca abona abambuzi, ikintu cya mbere bagize baramuhagarika bamuza gushishikara. Mugabo bahejeje ivyo biva ngo baca baramufata baramukubita. Amen. Bari Imana mu buzima turiko turagenda ku vy'Imana yaduteguriye, wamuhura n'ama obstacle. Mugabo ama obstacle hari n'igihe gukubita ukamenga urakubiswe. Uyu mufrene wakunda kumbwira ngo nabomwe, akunda kumbwira ijambo rivuga ngo nabomwe. Hari igihe uhura n'ikintu ukamenga kirakubomye, cyo ukamenga kirakukuse ku kanaka, ukamenga mbere urasigaranye na trace. Nganyumviza wa Imana ivyo nibisigura guhagarika urugendo. Mu rugendo ivyo birabaho, urashobora kuba n'ibintu bikubuza, ivyo bikubuza utegerezwa kwibwira ati ikintu cyose tuzohura kimbuza nzokirengera. Icya kabiri birashobora no kukuboma ukibona ko n'amatrace kavuga ati vraiment iki kintu cyankubise ku, kiya kintu cyankubise indi ku, kiya kintu cyankubise indi ku. Nyumviriza pepote ubuzima amakuru bwo gukubita, nyumviriza apana guhagarika, utegerezwa gushishikara urwo rugendo. Amena. Vuga ati simagwarikwa pepote ivyo duhura, simagarikwa ibinkubita mvyuka, simagarika. Nihaye akakarorero k'umuntu yari mu rugendo, ubwa mbere ahura n'abambuzi, ubwa kabiri abo bambuzi baramukubita, ubwa gatatu biriva ngo baramwiba ivyo yarafise. Bari Imana Bibiliya ivuga gutya muri Yohana 10:10 ivuga ngo igisuma nikize ngo n'ikindi atari kugira iki, kwiba, kwica no gutikiza no konona. Munyandi majambo iki gisuma ariko baravuga ngaha ni Satani. Nga inzira turimwo uja ku vy'Imana yaguteguri, inzira turimwo uja mbere mu ijuru, umenye ko hariho igisuma, kandi igihe cyose utanga urugendo cyama citambika mu nzira. Cyo gisuma ndiko navuga mwacyumvise ninde? Ni Satani. Cyama citambika mu nzira. Ubwa mbere gikeneye iki? Gikeneye kudashika ku vy'Imana yaguteguriye, gikeneye gutangiza urugendo. Mugabo naje kukubwira ngo Satani biriva ngo yamushize munsi y'ibirenge vyacu, utegerezwa kuba determine nuhagarikwe nawe. Vuga ati Satani si kibazo ku nzira yanje, mw'izina rya Yesu. Satani si kibazo ku nzira yanje. Mugabo rero arashobora no urabona hari umuntu akwitwa n'ikintu yigeragezo, ukumva vrema ko cyamusizemo shoke, akaburu wiwe shoke, akazi kagatakara shoke, agatakaza amafaranga shoke, akarangura nabi shoke, agatandukana n'umugenzi shoke, bakamuvuga nabi shoke. Niku ukubiswe uri mu rugendo. Ariko bivuga kuri uyu muntu, nico giragero ndiko nafata, ivuga kuri uyu muntu yaragiye ubwa mbere ahura n'intambamye, ahura
niki nibisuma gisuma ndiko ndagifata nka Satani mugabandanije si cyo cyonyene yaranakubiswe amabox yarakubiswe ingumu arakubitwa ibi gukubitwa ndiko ndabigeranya n'ibintu duhura turi muri uru rugendo ko gushaka kuvyimana yaduteguriye cyangwa kujya mu ijuru ibintu duhura ukabura wawe hariho kubi gusigira ibintu duhura ukavuga nabi hariho kubi gukubita ibintu duhura hari ikintu bisiga muri wewe mugabo pempoti cyo bisize muri wewe naje kukubwira ngo shishikara urugendo ko igikomeye singene watanguye igikomeye n'ingene uzoheza alors utegeza kuburi determinati pempoti amakuzo kubitwa nzobandanya gushika kwiherezo y'urugendo rwanje reka ndagutera amasiko kumpera y'urugendo rwawe bakurindiranya amakado menshi cyane bakurindiranya igishika abamarika barakurindiye mu mpera y'urugendo rwawe shatarabaye umunezero utovugwa urakurindiye mu mpera y'urugendo rwawe bitubwira ibintu asketa kabarahaya bitubwira ibintu biturindiriye itubwira mariage y'umwagazo w'intama w'Imana itubwira kwambika ibitsibo bikomeye cyane biturindiriye muga biturindiriye ku mpera y'urugendo rwacu biturindiriye ku mpera y'urugendo rwacu shakarabaya nyiganza mugenzi ati bakurindiriye ku mpera y'urugendo rwawe barakurindiriye ku mpera y'urugendo rwawe hasataraba ni Imana yacu turiho ni Imana yacu tuko turapfa ndakunda umunimvyi yavuze ngo niyo nzoba ndiko ndafa nzokubarira ni naho nta shisha kumbera y'urugendo rwiwe havuga ati nzofise indirimbo mu kanwa kanje imbwira ngo naho ntari nigeze kugukunda nk'uko ibaza umuntu ariko aragenda havuga ati Mana ndagukunda gusumba uko nari niho ndi muzima haleluya nyiganza mugenza wati turajana gushika ku mpera y'urugendo sindagusiga inyuma turajana gushika ku mpera y'urugendo dufatana amaboko twese gushika ku mpera y'urugendo nta numwe asigara inyuma karabashakataraba kandi birivuga ngo umwasi agenda nk'intambwe afuhagira arondera uwarotsa muyandi majambo kubera arondera uwarotsa ashaka nashike ku iherezo ry'urugendo rwiwe mbwa natwe turabizi ntashaka kuturotsa tukiri mu rugendo turi determine kurangiza urugendo rwacu amahoro turi determine kurangiza urugendo rwacu amahoro haleluya shakarabahata birivuga kuri uyu muntu baramukubita mbwa ndakunda somera Dekorente 4:8 mbere ko mbandaye dusugerezwa impande zose umviza Paulo ngira cyavuga ati natwe mu rugendo rwacu turasugerezwa impande zose gusugerezwa muri ivyo ari byo reka ndonka abantu bangahe ngaha engineer ingo ngaha imbere reka ndonka abantu ingo Claude ingo ndonka abantu bakenya ndoye abantu nka batatu abandi babiri bazi King come ingo mwese ni musugereza King mumusugereza murabona impande zose birivuga ngo dusugerezwa impande zingahe uyu ni Paulo ariko aravuga ngaha umuapotre akomeye yagendeye mu bushobozi bw'Imana avuga ati muri nosi turasugerezwa impande zose gusugerezwa bisigura ngo hari ibintu bitwataka kandi bitazana impande zose ukaryama ukavyuka rwakubise ukagira gutyo ugasanga undi rwakubise ukagira gutyo ugasanga undi rwakubise Paulo ngo dusugerezwa impande zose muri urugendo turasugerezwa impande zose haleluya mugabo uyu kingi ashobora kuba nawe avuga ati muga je naje ndazondiwe Kristo muri jewe n'ivyizigo vy'ubwiza ndazondiwe uri muri jewe asumba uri mwisi mugabo birivuga ngo akiri muri ivyo nyene usugerezwa impande zose inkuru mbi hariya ingwara igakubita hari ikintu gakubita hariya ni impande zose ukasugerezwa impande Imana ivyo bihe rero byo gusugerezwa impande byose bibaho kandi Imana niba yagutaye mungire amen ibihe byo gusugerezwa impande zose birabaho Paulo avuga ko experience ibintu nk'ivi arasugerezwa impande zose hamwe araba imbere yiwe akabona noir akaraba inyuma akabona noir akaraba ahantu hose akabona
sugerezwa impande zose. ariko ntidushika mu mbomba kazatarabaye ngo ariko ntidushika mu mbombane turazazanirwa ariko ntituranduka umutima. Imve ngo ari ahantu dushika tukazazanirwa. Fata Imana, why kubera ikibi, kubera ko wandetse, kubera kumenga na sinkumva nani ngigaho ngicyumva no muri bintu ndiko ndacamo sindanakubona biriva ngo turazazanirwa. Ariko nitugirike turazazanirwa ntituranduka umutima, ariko nituranduka umutima. Vuga ati sindanduka umutima, pepot binzazanira sindanduka umutima. Nyiganza mugenzi ubwiye ati subiza umutima munda, subiza umutima munda. Twebwe nituranduka umutima twebwe. Humura subiza umutima munda, twe nituranduka umutima. Humura subiza umutima munda, nituranduka imitima twebwe, nituranduka imitima. Pepot vyabaye ndasenga imitima yasuye mu kibanza mu izina Yesu. Pepot vyabaye Paulo turasugezwa impande zose mbwa twanazazanirwa ariko nituranduka umutima. Ibaze Paulo kuva ngo ndazazanirwa. Paulo yanditse ibitabo, my God, ati Seigneur, na Paulo yoba yashobora ku experiment ibintu nkibi agashika ahantu muri etazazanirwa. Abaza ati Imana, ari byo natahuye ariko icyo nzi cyo urankunda, icyo nzi cyo sindanduka umutima, ndakwizeye ndakomeza. Ati turazazanirwa ariko nituranduka umutima. Kimwe mu nkomezi zacu nugutaranduka umutima. Kimwe mu nkomezi zacu nugutaranduka umutima, nugumuri stable pepot vyo naho urarubusa gumuri stable. Ati sindanduka umutima nivya kanya gato sindanduka umutima. Bandanye umurongo. Turahamwa ariko ntiduhebwa. Kazetaraba murazi umuntu ariko aravuga ibi n'umuntu kazeba birivuga ngo barigeze kumukubita amera nk'umuntu apfuye. Mugabo Imana ishimwe yameze nk'umuntu apfuye ariko ntiyapfuye. Mu mwanya mutonye baca musanga mu kindi gisagara ariko avuga ubutumwa bwiza. Hatarabaya ikindi gihe avuga ngo nagwanye intambara nziza ndagije urugendo rwanje amahoro. Mugabo nyine avuga ati nagwanye intambara nziza ndagije urugendo rwanje amahoro, atubwira ngo nasugejwe impande zose ndazazanirwa. Atariko muri ibi byose nagwanye intambara nziza ndagije urugendo rwanje amahoro. Nyiganza mugenzi ati inkuru yawe nukurangiza urugendo rwawe amahoro muri nose. Teza kurangiza urugendo rwawe amahoro. Bandanye dukubitwa hasi ariko ntitugwa. Makatalaba imve ntuzi ngo nugukubitwa hasi turakubitwa hasi. Ngari kavuga ati sukusugezwa gusa, hari n'igihe dukubitwa hasi ukashikayo hamujyama. Gukubitwa hasi urabisigura uramaze gushika ahantu ubuzima rukizo bugakurambira ugasenga bikanka ukimvira ati Mana jewe ndaje imbere yawe ukicara nga indimbo zigakama amasengesho gahera. Parovo ngo tukubitwa hasi ariko ntitugwaho nidupfiraho. Aya karabaya udufortifya nabo bari ngaho nyene, udushoboza bari ngaho nyene, uduinkomeza bari ngaho nyene. Nikimenya igihe wacika intege niwahezeyo, igihe wazazanirwa niwahezeyo, igihe wasugezwa n'ivyagutwaye. Imana ntiyakundiye ko inyama zawe ziribwa n'abasi bawe. Imana ntiyabikunze. Pepot vyadusugereje twaratembye ariko ntitwaguyeho. Vuga ati sinshobora kuryama aho natembye, sinshobora kuryama